Ndaramukije mwese mw'izina rya Yesu, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo Heritage. Ni Pastor Jules Hakizimana muri kumwe muri kano kanya. Ndagomba tuganire amajambo y'Imana mu mwanya mutoyi cane, hanyuma dukomeze gusenga muri kino kiganiro c'amasengesho. Ndizera kandi yuko abatari bake muriko muragirirwa neza, muriko murafashwa, muriko muratabagwa mu mpande zose. Reka dusome rino jambo rigufiya dusanga mu gitabo ca Yohana igice ca 11, turahera ku murongo waho wa 40. Haravuga ngo duhere kuri 39. Yesu aravuga ati, nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, mugenzi, erega ubu aramaze kunuka, kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati, Data, ndagushima ko wanyumvirije. Je nayo sanzwe nzi kunyumviriza ubu udasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ivyo asemerera n'ijwi rirenga ati, Lazaro, ngwino sohoka. Wari yapfuye arasohoka, azingiriweko impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mumureke agende. 45. Nuko benshi muri abo Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye ico Yesu akoze baramwizera. Haleluya. Babonye ico Yesu akoze baramwizera. Imana ishimwe cane. Mwene data, ndagomba wizera Imana muri aya masaha, muri iri joro. Utitayeho ibihe umaze muri ivyo nyene urimwo, utitayeho imyaka umaze muri ico kibazo, utitayeho amasaha iyo ngorane imaze. Aya makuru aratubwira ku muryango umwe ugizwe na Lazaro, Mariya hamwe na Marita. Uyu Lazaro rero tumubona vy'ukuri yari umukunzi w'Imana, yari umukunzi wa Yesu, yari umuntu, yari inshuti magara yiwe. Nk'uko nawe uyu munsi uri umwana w'Imana, uri umukundwa w'Imana, uri umuntu vy'ukuri Imana yemera kandi ikunda. Womengo Lazaro ntiyari guca muri ingorane kandi afise ushobora kwimukuramwo. Kenshi hari igihe dutangara iyo dushikiwe n'ibihe kanaka, tugatangura kwibaza ngo mbega Imana yarihe? Mbega Imana irabona bino bihe ndiko ndacamwo? Irabibona cane. Mbega muribuka ibyabaye kuri Yobu? Yobu Imana yaramurekeye mu kibazo kubera yari isanzwe imwemera. Yagomba kwereka Satani yuko ari umuntu ashobora guca mu ngorane kandi ntahemuke. Yagomba kwereka Satani yuko ari umuntu ashobora kubura ibintu vyose yarafise akaguma ari umwizigirwa ku Mana, ntironderere utundi tuyira acamwo. Urumva? Hano Lazaro turabona aragwaye, ingwara iraje buhoro buhoro. Baribaza ati petetre biraza guhera. Baranaha amakuru Yesu aterega wa mugenzi wawe aragwaye. Yesu nakomeza imirimo aho yibereye. Erega yaremvye. Yesu ntiyintervena. Erega noneho arapfuye. Ntiyaza kubabwira ngo pole. No ku mpanda bagiye kumuhamba, ntiyaza kuvuga ijambo avuga amateka ya Lazaro, avuga uko bagendanye, aremesha umuryango. Ntiyaza. Mwene data, woba nawe uri kuratangara ingene ikibazo gikomeje kuba ikibazo mu buzima bwawe. Woba uri kuratangara ingene ingorane yawe ikomeje gukura. Ariko reka ndababwira, hari igihe Yesu atazira mu mwanya wewe ushaka ko aziramo, ariko igihe cose aziye azanana icubahiro ciwe. Ivyo bintu vyari ikibazo abihinduramwo ishimwe ridasanzwe. Hano hantu vy'ukuri i Betaniya abantu bose baramenye ko Yesu atarukundo agira, baramenye yuko abamwizeye bakurikiye ubwije, ariko ntibari bazi ibanga rihishijwe mu kibazo ca Lazaro. Ntibari bazi intumbero yishijwe mu kibazo ca Lazaro. Ntibari bazi iherezo rya kino kibazo ca Lazaro.
mwene data, reka iyo ngorane ikomeze kuba ingorane, reka abantu bakomeze kuvuga amajambo, reka abantu bakomeze kubigiraho komantere, bashiraho agapoint muri ivyo bihe urimwo. Ariko umunyabwenge ni umuntu adakwiye kuvuga hejuru y'umuntu ariko yigishwa n'Imana, ni umuntu adakwiye vy'ukuri gutunga agatoki umuntu ariko yigishwa n'Imana, kubera muri ivyo Imana ifisemo inyungu kandi ifise ivyo iriko iragomba guhingura mu buzima bw'umuntu, ifise naho igomba kumugeza a partir y'ivyo bihe nyene ariko aracamwo. Lazaro bashiki biwe baragenda babwira Yesu ati rega tayari wa mutipe kabaye yapfuye. Sawa, Yesu arareka barahamba, arareka bararira, yamvuye kano kantu nta ma emotion agira. Yesu ntaboroga ngo karabaye biracetse mbega mara ko bigeza mbega biragenda gute, nta bigumbagumba. Nivyo turabona yarariza ageze kumva ya Lazaro kugira yifatanye nabo, yerekane ko yifatanije nabo mu ngorane. Ariko ntuhave wibaza ngo pression mushirako niyazirako, oya namba azira igihe cewe, azira umwanya we, igihe cashinzwe nawe kigeze araza. Kandi reka ndabwire ntaho uzoja ntaco uzoba, urashobora kubitika ariko igihe hegeze azoza. Lazaro baramuhavye bararize, none hamaze iminsi 4 bazabona nguyo mugabo araje. Arabwira ati nivyo yarize, peut-être arabwiye Pole, ariko arabaza ati none mwamuhavye ni hehe? Barabwira ati erega mugenzi, uyu muntu yara twaramuhamvye, uyu muntu amaze iminsi 4 mumva amaze kunuka. Bireke binuke ivyo bihe, bireke binuke, bireka abantu bifate ku mazuru, urumva bumve nyene ko baremereye, bumve yuko bateje ingorane, bareke. Amaze kunuka ntaco, ivyo ntaco bitwaye, nimuze munyereke aho mwamuhamvye. Baragenda. Sawa, kuraho ico kibuye mwene data, urukino rurahindukiye, film igeze ahantu iryoha. Kuraho urwo rubuye naho muri aya masaha, nubwo vyanutse, nubwo abantu batarise ibiganza, baguhevye, bagutaye, babona waracitse umuzigo ku buzima bwabo, ibihe bigiye guhinduka. Kuraho ico kibuye, ora gutembagariza ico kibuye kiri kumva yawe. Bwana sifiwe, haleluya. Hari Imana mu ruhande rw'abana b'Imana, ibirema, ibikora kandi kabikomeza. Lazaro ngwino, ibyawe birumva, ivyo bigaragara nk'ivyapfuye birafise amatwi birumva. Lazaro wawe yongere kuzuka. Haleluya. Akazi kawe kazuke, urugo rwawe ruzuke, uruvyaro rwawe ruzuke, ibyawe bizuke, umugisha uzuke, amagara meza yawe azuke. Haleluya, haleluya. Uhoraho yongere kugutembagariza ikibuye. Bibiliya iranyereka rero hano ku murongo wa 45 turabona intumbero n'impamvu Yesu yabiretse ko bigera kuri urwo rugezo, ko binuka kwapfa kabura, kwari kugira ngo niyamara kuza, niyamara gukora igitangaza, abayuda benshi baze bizere. Erega hari igihe turekera mu kibazo kugira ngo abantu babone ukwihangana tugera muri ico kibazo, babone ubwizigirwa twagumanye muri ico kibazo, maze bituma abantu bavuga ngo Imana yashoboje naka, natwe turayikurikiye. Imana yabanye na naka, natwe turayikurikiye. Ndagomba rero dusenga Imana kugira ngo vy'ukuri ico kibuye gihagaze ku mugabane wawe gitembagare, izo ngorane zawe uhorazitembagaze, ubushobozi bw'Imana buze mu ruhande rwawe. Rero dusenga Imana, dusengane nawe usivyizigiro, ntusubiye kwidoga, ntusubiye kuboroga ngo karabaye biracitse. Hagararana n'Imana mu kwizera imbaraga z'Imana. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimira ubwawe n'imbabazi zawe, uri Imana nziza kandi yo kwizigirwa. Uhoraho uri umunyenkomezi, mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu mwana amaze igihagaritse umutima, yibaza kandi yumvira yuko wamuhevye, wamutaye, ivyiwe wavyibagiye. Biracashoboka. Haleluya. Uhoraho wewe wararetse Lazaro aragwara, araremba, arapfa, arahambwa, arabura, aranuka,
kugira ngo mwami nibaza gukora igitangaza ku buzima bwiwe. Benshi baze bizere, baze bavuge kuri Imana, baze bavuge ko uhambaye kandi ukomeye. Ndasengeye umuntu mwami, ibyo byabuze byanutse mwami, uwacitse umuzigo ku bantu mw'izina rya Yesu Kristo, umuremurure umubakureho mw'izina rya Yesu. Hindura ibihe vyiwe mwami, umwambike undi mwambaro musha, abohoke mw'izina rya Yesu. Imbaraga zimubohora Mana zize ku buzima bwe, imbaraga zimutabara zize ku buzima bwe, ubushobozi bwawe mwami bumuhindurire ibihe buze ku buzima bwiwe mw'izina rya Yesu. Akugwe mu mva aho yugaraniwe mwami, ahanuka urupfu mw'izina rya Yesu haza ubuzima n'izina rya Yesu Kristo. Ugirirwa neza nawe mwami, kubashe kuza ku buzima bw'uyu mwene data. Ora ndaguhaye icubahiro, uri nyenkomezi kandi uri nyembaraga, urema ibihe bishasha ku buzima bwa bene data. Ndasengeye umuntu mwami amaze igihe ataronka itiro, aragerageza, abandi bararyama nawe akavyuka. Mwami Yesu mugire neza, umuhitiro uhereye none iri joro asinzire mw'izina rya Yesu. Ivyumviro biza mu bwenge bwiwe mwami Imana, amashusho aza mu bwenge bwiwe ayabasha kugwaho mw'izina rya Yesu. Agirirwe neza, aruhuke, yumva ubwiza bwawe, yumva imbaraga zawe. Mana umunasi ubwoba amaranye igihe bwo bwabo umurekure mw'izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo ntitwaye mwemu w'ubujora, ariko twaye mwemu y'ubushizi bw'amanga. Umugenderere, yumve ituze mu mutima, yumve ihumure mu mutima, yumve ugirirwa neza. Urakoze mwami, turaguhaye ishimwe n'icubahiro, izina ryawe nirikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose mw'izina rya Yesu, amen. Imana ibagire neza, umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Murakoze.